kandi ego kabazo ego mwatubwiye yuko hariho amasezerano basinya iyo batwaye umukozi mm, mugabo abarabu mbabarire nkoresha iyi mvugo n'abantu babi ego barahindagurika ku buryo mm, eh, ibibazo je by'abakorwa muri Arabia Saudite video ya mbere mm, yakoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mm, urumva ko ndabizi ego byinshi ndumva narabikurikiranye ndabi cyane ndabikurikirana cyane rwose rero mm, ingorane bakunda guhura nazo ugiye kuraba nibyo bigirira mu by'ukuri nta muntu uvuga ko nk'ibintu bakorera abakozi rimwe na rimwe baba babisezeranye na mwebwe muba mwabahaye abakozi mbere munazi ko bazobibakorera ntimuvyemera ndakeka ego ego iyo business kiba woyihagarika kweri none ego mwe mm, mutegekanye iki iyo habaye umuntu arenga amakosa arenga amategeko mu byo mwasezeranye kuko hariho abidoga ko iyo bagize ingorane mutabakurikirana mwe mutegekanye iki mm. Twebwe icyo dutegekanya mu gihe umuntu atwituye tukabona yuko umubosi yama yananiranye mm, byanse mm, atahuje kuko mm, ni mubi ikintu cya mm, mbere dukora tumubwira ati uwo mukozi wacu twaguhaye musubiza aho wamukuye mm, ofisi yego ageze kuri ofisi ikintu cya mbere dukora mm, tubaza uwo mukoresha ni bibiri ushaka gutaha canke ushaka bakuronderera iyindi nzu mm, benshi kabisa iyo basubiye kuri nuzenya kuri ofisi bavuga ati jewe ni mu ndonderere iyindi nzu icanzanye ngaha niki ni ukwironderera kurondera ubuzima ubuzima sawa muri ico kabisa gihe tugerageza kurondera iyindi nzu kandi benshi bararonka yego iyindi nzu genda mm, bagakoramwo mm, babifashijwemo na ofisi ni mm, ukuvuga ayandi masezerano y'uyo wundi mm, mukoresha twaye bagirana na mm, ofisi ofisi mm, hariya batubwira ati yaronse wundi mukoresha mm, umubosi shasha yamuronse kandi mm, twagiraniye amasezerano ni ukuvuga aho mm, baba bagombye kugira ati iriya kontra iri muri musanedi ntikora yego donc baba batubwiye yuko ari uwundi mubosi mushasha atari we n'inimero z'uwamutoye mm, bakaturungikira izi z'umukozi mushasha mm, nuko okay aho ni mu gihe mubimenye ego hariho ababashikana muhira bagaca baka telefone mm, ntibongere kuvuga nabi wabo mwebwe nk'ababarungitse mukora iki mm, kugira ngo mubakurikirane mumenye ko babayeho neza canke ko ibyo mwumvikanye n'umukozi biriko n'umukiriya wanyu biriko mm. birakurikizwa muri ico gihe kubera ko urumva turarungika abantu sivyo mm, kandi manimero benshi iyo bagiye ari ushobora kugenda afise telefone mugabo yashikayo mm. n'ivyo bose akavuga ati jewe burya rero sinkunda kuko yuko umukozi wanje akoresha telefone umwanya muremure hari n'abazikoresha nabi pe ivyo turabizi oh. mm, umubosi akavuga jewe ndaguhaye mm, nzokugururira wifi mm, saa yine mm, y'itanu jewe mm, nzoba ndayigukura isaha imwe irakwiye yo kuryama uruhuke yego rero n'uwundi avuga ati jewe sinkeneye kuko ndashobora gutanga nk'akarorero hariho umubosi tuzi yatwitelefoneye ava yuko atwara uyo mukozi eh ati jewe ndakeneye umukozi mugabo nta telefone nkeneye ko azokoresha telefone yiwanje nzoza ndayimuha vendredi ati yego abizi yuko nzoyimuha ku munsi wa gatanu yego niriwe mfise umwana w'umuguruguru ndatinya ko mm, yohava yugaze nawe uwo mukozi yasamariye telefone ugaca usanga bahiriye mu nzu mm, urabona nk'iki mm, muri ico rero umubosi mu gihe atabivuze nk'ivyo twebwe mm, tukabona minsi mm, umukozi
ko nko mu imiryango irashobora kutubaza ati umuntu yaragiye araheze ukwezi magaye ofisi bijya bintu abantu baca twumviriza. Ikintu cya mbere dukora twugurura mashini tukaraba muri system izina ry'uwo muntu riba ririmo tukaribona, haba hariko na nimero y'umubosi. Hariho umwarimu w'icongereza aho ku gigi wacu, hariho n'umwarimu w'icarabu. Duca tubona umubosi tukavuga ati dukeneye umukozi. Mu gihe avuze ati je sinumva icarabu koresha icongereza ni twende, avuze ati je nta koresha icongereza, umwarimu abahari w'icarabu ati nimuvugane. Duca dutanga dukeneye yuko tuvugana n'umukozi abiwabo bariko barabaza uko bimeze. Muri ico gihe aravuga ati nguyu akira nimuvugane. Hariho n'abandi neza na neza itariki yo kurungika amafaranga bamuhereza telefone akanayirigwana, avuga ati tugiye kukurungikira amafaranga akira muce muvugana nabi wanyu ahantu bagenda ayo mahera ubarungikire borodera ati amahera ngaya narungise gende muyatore mukore canke mwiteze imbere canke mufashishe imiryango. Barabahereza amatelefone. Umva nta muntu mu gihe yoba hembwa none borodero yoyirungika gute ata telefone afise icemeze kugira ngo ababwire. Umva bose nivyo, hariho uvuga ati jewe singeneye telefone ishobora kugusamaza, hari n'undi avuga ati jewe ndayiguhaye ikoreshe mugabo wicunge uzozora yikoresha amasahaya. Turagerageza kuvugana nabo kugira ngo ntihabemwo kankunzi, ntihabemwo ngo urumva ngo jewe nguyu anyimibi ankorera ibi ankorera. Mugabo turagaruhereza n'impanuro. Impanuro tubahereza nizihe? Nizi zikurikira. No kuvuga iyo hari umukoresha haba ari n'umukoresha. Ikintu mbere uri umukozi urubaha umuntu agukorera. Iyo abakuri bakaburira indero ababa bariko barabakoresha ababosi babo biyumvira uko batari bari. Hariho nk'umuntu ashobora gusaba ikintu akagisaba ntagisaba n'urufasona ahubwo akagisaba n'itegeko n'akanyaro kenshi, nkeneye iki nyene. Hariho nk'umuntu ashobora kuvuga ati jewe mwampemvye nkeneye mumpe mungurire telefone mu mahera yiwanje ubu nyene siri plus. Mbose ugatusarorero imiji yaho bona hayo ndazamu ugatusanga aba dufate aba nk'ibugarama amaduka ategerezwa kuba ari ibujumbura na karore ndiko ndatanga anya kuvugarama ko hariya haragutse cyane. Haraguse umva harayiho nk'amashopu usanga ari kure kandi agategerezwa kurondera yihura n'amafaranga uwo mukozi yifuza. Uko benshi tuye turagerageza kubabwira ati ntimugende ngo muhamire amarongo y'amatelefone manini zizimvye nta kamaro, gura y'amahera make uzovugana n'umuryango yasigaye yarungikira umuryango ugira ico wikenuye uko mwagiye kurondera ubuzima. Bakibahanurako tukabibabwira. Hariho n'ikindi kintu sinzi n'ivyakunda ndashobora kukivuga, iki kintu cyo gufunga. Ikintu cyo gufungura twogihagarara ko cyane kubera ko kiragize. Twe turagerageza kubabaza none mu gihe uzi yuko nk'akarorero nk'umuntu ashobora kubakorera 1000 zuye kwiyumvira gukura ijana ati jewe mbona bosi ansumira ibintu jewe ntakunda. Bosi genda munsumire jewe ibi nibi. Hari uwo twabibwiye mafise umutwe wo gufata icyara bacumba yavuze ati jewe n'ukuri ibintu byo kubandanya nginkoko n'umuceri byandambiye. Twe twaramubale none urungikira imihuba imyumbati n'ibijumbu ntitwobikura he. Tutumubwira ati basi faranga mu mushara wawe umuhereze umubosi cyo mwandikira ibintu keneye gufungura agenda bikurondere mu mahera yiwawe. Ikintu cyo umuntu abagiye kurondera ubuzima nabwo buhera kuki
kugufungura. None utubase umubiri wawe ubundi bwo ino ni warungika amahera ukazosanga barayariye mu myaka 2 ntuzosanga nawe wimye dibamvu. Turagerageza twe kubakuramwo donke ikintu cyaco cyose kibazana bagira ama compress tukabereka ukuntu bashiteza imbere mu nyigisho tubahereza kwiteza imbere kuri ayo mafaranga baba barungise kwiziganiriza kudafata amafaranga ngo bayasesagure ngo bagurire ibintu bya high class abana ndababwira ati manza witeza imbere niba ari ahantu mufise agaparcela kuhitamwe umushinge ubaka ejo uzotaho uvuga ati bakwakiriye iwawe wari upanze ukava mu nzu y'impangano niwataha kuri ya mafaranga yawe makeyi ni wiziganirize uzuvuga ati burya reka ndondera ikibanza mu isoko ngene nicare ndandaze utuntu muri ya ntega bizoza wagize biragufasha. Ibyo byose ni ibintu tugenda turabahereza mu nyigisho dukora hajya ku kigo twebwe tumarana amasaha menshi guhera mu gitondo. Florence twarabanye mu kigo bo ntitwabanye novuga ko twabanye ko yabaye mu kigo cyacu mu gitondo saa 6 ku mugoroba twaricarana nabo turicarana nabo baganiriza tukababwira ati aha hari kibazo iki ni wahuri kibazo iki uragira ibi meme n'amakode y'amatelefone turayababwira amabanki amwe twarayaronse y'amazina ariyo turayabasigurira amanimero ya polisi turazibahereza ati urashobora guhamagara kuri ibi ambulance ati urashobora guhamagara kuri ibi. Byo byose ni ibintu tugenda turabereka tubigisha twebwe hajya mu kigo. Rero icyo kuvuga ngo twebwe ntitubitaho ahantu nyuma yuko sinzi ukuntu bo bashaka yuko twobitaho, sinzi yuko twosaba ngo ababosi babareke baze baratembera mwibarabara cyangwa baze baragira gute, sinzi ukuntu bashaka. Nibyo ukunda kabisa, nabyo nibyo ukunda uko bijya umukozi aguma ari umukozi nyene nkuko wabivuze hariho hose, kandi mu byukuri mugira neza kuba mubajanayo. Ariko ikintu je nagomba gusa nko gusaba nubwo ari utubazo nka tubiri ntaravuga, nuko uko muba mwagize umutima mwiza mukaba muri ndabivuga nkawe umwe muri mu ba staff biyi agency bajana, mukagira umutima mwiza wo kubarungika mu by'abarabu kurondera ubuzima, mwokwita no ku nyungu zabo. Ni ukuvuga nk'umuntu akubwiye ngo wagiye kumukora mu by'abarabu je ndi buraya ndabona ukuntu indya zizimvye, ego indya ziba ziriho niyo ugomba kuziryamamwo, nta indya ziriho, nta na ikijumbu, umwumbati, amateke, itomati, mva igitu, nta ndya na kimwe zitahari. N'indya zitari mu Burundi hano ziriho pe, kandi no mu Barabu niko bimeze. Ugiye muri supermarket usanga yuzuye. Yego cyane. Ikintu ntabona gusa n'umukeke ujye mu Burundi, mugabo ibifi bimeze imikeke yabihari by'ubwoko bwinshi mbere n'ibyoshe gusumba umukeke gusa mugaki waba w'umuntu nawe uravyumva. Ego Sawa, rero indya zirazimvye. Burya bagiye gukora mu nzu y'umwara bakakubwira ngo akareka kugaburira neza, bikaba ngombwa ko wewe uzurasoma ibyo urya, ntokora n'umutima mwiza n'ukuri. Ni hamwe uca usanga n'akazi nako nyine ugahevye. Rero ndazi mu byo mwumvikana ko wavuze ati kuko ndazi ibyo virima marabisezerana kugaburira umukozi mu kintu mwoza murahagarara ko cyane umuntu muzumva atarya, mushireho uburyo bukomeye cyane, mugomba mubwira akoreshe kamera. Mugabo uwo muntu ntazagire umuntu azongera kuva ku kazi no kuri yagiriza umukozi ngo ntiyamugaburiye kandi amugaburira. Ego cyane. Kuko mu gihe ho bariho umuntu avuga ngo ntangaburira, nawe ukavuga ngo ugaca wemera mu boss ngo reka avuga ukuri kubera ko firigo yuzuye. Hariho abantu muze kumbwira yuko muri firigo no kuri n'ibyo batetse mu mabuja wabo abagaburira ntibagira imico imwe, nabo urabizi.
Yego, yego. agahisha agaheza abamabuja akagaburira abana nawe akamwarurira dukeya dufate ntahage kandi kubera ko bakoresha inguvu nyinshi barakenera kugira ngo bagahaga wumva uciye uvuga ngo aze kwisumira twa dufaranga akorera akaza arisumira niyo yoba ashobora kuja kuvyisumira ku butike ntiyopfa Yego. yarateye imbere kuko inge zirazimvye Byo. akora Yego. n'umutima mubi utwo tuntu rero nk'utwo muzoze mutwongera ku kwigora mukora mukabarondereza inzira zo kugenda gukora mubakurikirane kuko nk'uko wabimbwiye ngo murarindira iminsi kumbura ubonye atavuga mukaja kubaza mukaraba bose yiwiwe hariho abidoga ko badakurikiranwa kandi niyo baje ku biro sinagombye kubizana byose kuko hariho na si bose bavuga ukuri si bose bavuga ukuri burya wumvirije ibyo bavuga ababigeme n'abamama baravuga ibitandukanye hari abavuga ati jewe naragize ibyago ndabatelefona bakaza bambwira ngo vumiriya niko bimeze kumbure ntibagomba kumviriza umukozi neza kandi bino rero si iyi kampani yanyu yonyine gusa byo biri mu makampani atandukanye ndanakubwira ko atari wowe nyine dukoranye ikiganiro tumaze gukorana ikiganiro n'abandi bantu hariya hasi bariyo twakoranye ikiganiro nabo nyine ababo bidoga babwira abakozi ngo vumiriya niko zubakwa ni ukuvuga ngo ihangane kandi hari igihe ngo bagire ahantu ibyo bakorera bikabananira kwihanganira rero ako kantu namwe muzoze mwishyira mu kibanza cyabo murabe ko hariho ibintu bajya abantu bashobora kukugirira udashobora kwihanganira murakoze cyane yego gusa sinoberesha nabo hariho abantu hariho je nivugire hariho je wowe nafashije nyamugore mu by'ukuri ntiyarazi icyarabu sindamuvuga mu wowe ndaza araza kunyumva nubwo namufashije gushika hataha namufashije kumuvugira ndazi icyarabu gikeya kuko bivanye narakibayemo ushobora kuvuga icyarabu nkavugira ubutakizi neza cyane kirabe muri Sudani igihugu kivuga icyarabu kandi imyaka myinshi sinzi icyo muri Arabiya mu Rwanda kizi rero naramuvugiye ku mubose wiwe yari afise ingorane nsanga namaze kumuvugira na boss babwira ngo none afise ikibazo iki avuga ngo aragwaye kandi atagwaye ngo ndagwaye ndamusekirita mu nyuma nsanga naramaze kumuvugira mu boss yagondohojwe yemeye kumurihira n'itike y'indege kumujana kuri ofisi yari ahamaze nk'amezi 6 nsanga mu by'ukuri umugabo wiwe niwe yamuhenze niwe yamushishikarije gutaha iryo kosa nararibonye nubwo rero ndiko ndavuga hano iyo mbonye ikosa ndarivuga ariko ni byiza nzobivuga niko meze gutya nyamudamu ageze gutaha nasanze yaramufashije umubose wiwe twavugana kuri imo yari yaramwatse telefone twavugana kuyiwe nasanze umugabo wiwe niwe yahenze nyamugore donc nyene byarashitse ubwo simvuga byinshi ariko yageze hamubwiye ati taha garuke none mwapfuye urazi ikintu yambwiye bapfuye yambwiye ngo bacana imiti mu nzu ngo bafise amashetani ngo gumacana ngo imiti urumva ngo bamuha ngo yindi ngo ayinywe ndaza aranyumva naramuhinyuye kuko n'uwahasubiye ubu ariko arakora kandi neza bya bintu arabibayemo nubwo hari abagore bamugora bashaje bamwe bagoye guheha nyine bijya n'ibisanzwe mu kazi ntaho bitari mugabo mu by'ukuri ujya mu dame nubwo namufashije byari byabaye nabi cyane wewe niwe yari mu makosa hariho n'abantu usanga bagira amakosa badashaka akazi gusa ni bake gusa mwebwe kugira ngo mumenye kino kintu namwe murakwiye kongereza inguvu zo gusiva bajya abakozi kubasanga hariya bari kugira ngo erega niho muzomenya uri mukuri n'ubesha none mumurungitse ku kazi ntimugume mumukurikiranaga mugenzi ubwo muzomenya gute yuko uwo muntu ariko arabeshera boss canke ko boss ari babesha tuvugisha ukuri
urumva ivyo vy'ico nico biba bigoye kumenya biba bigoye kumenya ukuri mu gihe umuntu atashitse kuri tere mugabo kuri barya abo benshi kubera ko tuba dufise abo bashobora kuvugana bisanzuye mu kumvana nakubwiye kira ofisi dukorana na ofisi zitatu ziri Saudi kuvuga imwe yose ubu twayirungiseko umuntu bishobora guhamagara direct bashobora kuganira bagahuza uvuga igiswahili uvuga ikirundi byogenda kose kandi bahurira mu magroup uko baba bavuye chance yacu baranyana baba bazinanye do please baragerageza guhura bagahuzenya bakagira group bagatangura rero natwe baca batwajuta wanashima baradushiramo twajuta bakadushiramo ukaza turumviriza ari ufise ikibazo kuko nk'akarorero hari wari afise ikibazo cyo kuva mwuna nayibonye ari nijoro afurungise avuga ati jewe ni muntu abarize mbona ndiko ndava amaraso mu mazuru sinzi ico byavuyeko kuri mu gitondo ka kare ofisi yari yamaze guhamagara umubosi kandi yashoboka aramutwara kwa muganga baramuhereza imiti yarayihawe barabandanya akazi ameze bien nukuvuga ngo akantu ngo kagahere ngo yumva muzuru bamubwiye ati ntaco aho gahere ntugakome niba kariyo ngo have usanga ugiye kubona ko umuntu ashobora kugwara ihere riza uko nyene atazi ico wari fyo ye kuri menu gacu usanga ahubwo rikuzaniye ikibazo bamubwiye ati kare bandanya ufata uwo muti karashobora no hanyuma mu nyuma ni cyabyimba cyane bazogutwara kwa muganga nyene bagupime barabe ico kibazo wowe ufise muri iryo zuba mugabo nyene baca banahavura mikrofone wayugaye ni okay bagereza kudetaya ico kintu cyuyo uyo yatwituye rero muri ico gihe umva muri abo bantu tuba twarungise duca twihutira kumwereka ko nawe n'umwana w'umuntu hari gihe afatirwa n'utuntu abatusanga ntagiye kuraba byose muri groupe mugabo jemba nakibonye ubwa mbere nkandamurungikira kandi ngaca ntera ndamurungikira ni nimero y'uwo muntu afise ikibazo akiravugana n'uwo gane hakiri kare bikunze muhamagara umubosi hakiri kare kugira ngo amutware kwa muganga musimbane kwa muganga kuko mu nshingano bafise iyo urwaye bategerezwa kumutwara kwa muganga okay okay rero reka tudujye ku kibazo cya kabiri egome inyuma ya Florence hari uwundi umupfasoni bavuze ko afise ikibazo bivugire Mariam egome kino cyo turakivuga turakirabisha muri ya nzira yo gukurikirana abakozi banyu bivugire Mariam ni umupfasoni wo mu kampani yanyu egome gushika isaha je nkoresha imvugo ngo yaburiwe irengero usibye ko buza kumpa umuco ego yaburiwe irengero kandi umuryango w'ubu ukeneye kumuvugisha ariko nubwo mvuze gutyo kumbure nta gihe cy'ikirenga kirahera mugabo burya umuntu niwe yoba iminsi 2-3 utakimenya amakuru yiwe bivanye nuko mwasezeranye muvugana kumbura ashobora gukoresha iyo mvugo hanyuma abonetse uwaburiwe irengero ababonetse ego ababonetse Mariam rero Mariam bivugire
narakoze nawe ikiganiro ku muryango wiwe, umugabo wiwe avuga ko atakivugana nawe kuri ofise mukorana, bavuga ko nabo basa n'abatazi neza ahari. yego Nashaka ko muduha umuco ku bijyanye n'uyu mupfasoni Bivugire Mariam, gushika iyi saha yego atariko aravugana n'umuryango wiwe, nimba mumuzi, ibyiwe byatangiye ryari, ubu bigeze hehe, abiwabo mwobizeza iki? Uragerageza guca kuvunagura ariko mutanga yego umuco neza. yego ego uyu Bivugire Mariamu yaciye mu kigo cyacu aheze amezi 4. Yego amezi 4 ararangiye avuye mu kigo. Ukwezi ndabizi yarahembwe n'uwo yarungikiwe amuzi, ukwezi kwa kabiri, kwa gatatu, meme nuko kwa kane yarungi seka n'amahera yarashikiriye umuryango wabo. Nukuvuga byatanguye twe kenshi uyu Bivugire ntigeze aturondera kuri ofisi gire ikibazo, sinzi ko ego ko hoba kwabaye kudagira nimero, kutagira iki, mugabo twebwe ntiyatubwira, ahubwo yabwiye abo wiwe. Abo wiwe Murundi yaratubwiye, yaradutelefone, bamubwira ati turungikire inimero kwanza za Mariamu, tumurondere tumubaze twumvirize ikibazo afise. Imbere y'uko abitubwira twaciye twebwe twugurura muri system turaba kontra yiwe, ko kontra yiwe aba ari ku nimero y'umubosi. Ni kuvuga byatangiye avuga yuko bamukoresha mu nzu zibiri zitandukanye. Twebwe ikintu twakoze twaganirije umubosi yatubwiye ati wanguha ntabwo ndamukoresha mu nzu zibiri, ahubwo mfise mama wiwanje wakorera n'umuhungu, kenshi turakunda kugenda kumuraba. Hari n'igihe duhora tugenda ufashe mama utuntu ngo no mukuru akuze afise n'abakobwa iki, genda umufashe utuntu turaza kugutora ugaruke ku nzu. Ibyo byose yarigeze akubwira yuko uwari nyina wiwe yavuze ngo yego ngo je mbona ari abakobwa biwe. Sawa, twe duca tumubwira ati Bivugire Mariamu, kugumuvuga yuko umubosi wawe agutwara mu nzu izi na ziriya, niyo akubwira ati genda muri irya nzu uravyanka, hanyuma twebwe ndabiza doca atubwira aduhamagara ati umukozi wanyu yananiye. Nico kintu twamanje kumupropoza, kandi duca tuva ngaho nyene turahamagara kuri office bisanzwe dukorana, irahamagara baravugana umubosi yishura kwa kundi nyene. Aho hariho mwene wabo, hari akantu bibagengira batababwiye, hariho mwene wabo. Uyo mwene wabo ari Saudiya, niwe yarungikirwa mbere n'amafaranga, hanyuma nawe agaca yarungika ngaha mu Burundi kugira ngo ashikire umugabo wiwe. Ni kuvuga kose kaba umubosi ahamagara uyo mwene wabo. Uwo mwene wabo yatubwiye ko amaze imyaka 7 ari ngaho Saudiya akorera umubosi umwe rudende, amaze imyaka. Twaranavuganye, twaravuga ati jewe Mariamu turaganira, ndanamuhanura icarabo ntikiraza, ntibimeze neza. Tukamubaza none ibintu muhanura nibihe kugira ngo menye natwe ibyo mwavuganye. Yavuze ati je ikintu cya mbere ndamuhanura Mariamu ashira mu mutwe ngo baramuvuga. Wewe yavuga ngo baramvuga, urumva ngo uko ndenganye ngo baca bamvuga, uko ndenganye baca bamvuga. Turamubaza none Mariamu arumva ibyo baba bamuvuze kugira ngo tugerageze kumusigurira basi kugira ngo tumenye yuko ibyo bintu baba bamuvuze ari ibintu bibi. Atubwira ati
nta carabu cinshi azi kubera ko mu bosi wiwe jewe turavugana ivyo ati hwe itarike 19 z'uku kwa kabiri yego niho umufasha wiwe umugabo wiwe yadutelefona avuga ati jewe Mariam ntitukivugana sinzi yari 19 z'ukwa kabiri z'ukwa kabiri turamubaza haheze iminsi tutavugana avuga ngo wowe yatubwiye ngo guhera uno munsi uwo munsi nyene itarike 19 ngo je munsi nyene turavugana sawa jewe nije twavuganye kuri telefone nje nitavye telefone ya office sawa niko namwishuye ati reka tubaze ikintu cya mbere nakoze nahamagaye kuri office ari ujya mbere ujya mudamu mwashizemo amajwi yiwe mubaza ati mbega bivugire Mariam mwaravuganye byagenze gute ambwira ati bivugire Mariam twaravuganye kandi umubosi wiwe yatubwiye yuko yamurungise yamufatiye bis imuzana kuri office kubera ko umubosi wewe ahantu ari ni ku birometero 1000 rero yakoresheje bisi imuzana turamurindiriye tuca tuguma ngaho turindiriye baranarungikana n'ifoto yabivugire Mariam turayifise yicaye mu modokari afise na passport mu mino twe twagumye ngaho turindiriye kugira ngo abariya nabo batubwire yuko umuntu yashise niho mu nyuma umufasha wiwe nyene umugabo wiwe yaduhamagara atubwira ati yamara Mariam yadutelefone atubwira yuko ngo agiye mu nzu yiwe ya nyuma bisiguriki na je namubaza ati none yababwiye bisiguriki ivyo mu nzu yiwe ya nyuma gute ngo ahubwo ngo agiye gupfa none turababwira ati nimuturungikire iyo nimero yakoresheje mu kuhamagara nimero yaturungikiye natwe duca tuyirungika kuri office yari ati hamagara iyi nimero uko uyu mugabo we yatubwiye yuko iyo nimero ari yo umupolisi twe turababaza none uyu mupolisi mwaravuganye mwebwe nk'umuryango wanyu ko wumva Mariam yabahamagaye mwoba mwaravuganye n'uwo mupolisi batubwiye ati ntitwigeze tuvugana sawa reka tugerageze kumurondera burya ejo wabishize ko twe twamaze no kubiransa ku ma office menshi kubera ko ama office burya nayo nyene ya Saudi agira ama agence office ya hariya twarayirungikiye avuga ati reka tubaze ku ma agence yacu yandi ko boba baramushikanyeho aho nyene meme na ambassadeur onye abaza ico yabajije mwene wabo uwo yakira amafaranga baravuganye aho bose Mariam n'ukuri baramushize mu modokari ifoto twarayibonye imuzana kuri office mugabo hagati yaho ntituzi ahantu yoba yarapotereye kuko turacari natwe dukurikirana tumenye ahantu yoba yarururukiye kuko arashobora no kwigirisha ngo jewe sinkeneye ndagwaye yagera hagati akiruka agatoroka mu modokari mu gihe umuntu rero twebwe amaze gutoroka location bikatise dushobora kuronka kandi ukuntu dushobora kumutora ko ariho benshi batoroka tukarondera iyo bari bikatugora ukuntu dushobora kubaronka rero gushika kwizuba ry'uno munsi turiko turakurikirana nka office ntiyicaye irikira kurikirana misi yose isaha ku isaha umunota ku munota tuguma tubaza kuri office yuko uwo muntu baba bamaze kuronka report yiwe ko ari umubosi wewe abajije bavuga ati jewe namufatiye imodokari nitike narayiberese imuzana kuri office narabarungikiye n'ifoto yuko yicaye mu modokari aje rero nanje sinobabwira ati yoba yururukiye aha ni kuvuga kandi ni nimero ya Mariam irajimije yahora akoresha muri make ku kintu cy'Mariam niko nokivuga twebwe turi mu nzira turiko turakurikirana nka office hariho n'abandi bantu bari hejuru yacu badufasha bari hari ya Saudiya urumva n'ibyo burongozi n'ibyo buserukizi yuko birimwo biriko biramurondeza mugabo benshi abo tuvugana bavuga ati yamara uyu Mariam ariho kimwe gusa nuko tutaratora neza ahantu ashobora kuba
yarurukiye. Okay, kuva 19 niho muheruka akayambukiwe. Ego itariki 19 niho yava muri iyo nzu aza vyitwa ko bamurungitse kuri ofisi. Okay, muratwihanganira ikiganiro kirabaye kirekire ariko nibi bisaba ko nabyo tubitangira umuco. Egome. Mariamo akiva ku kazi akerekeza hariya yakora mwaramukurikiranye canke mwabikoze kumwe navuga ati barabidogera ko mutwakurikirana kuko ndafise impamvu nakubajije gutya. Ni kuvuga ikintu ca mbere twe novuga ati yuko twamukurikiranye kubera ko umubosi wewe yararungise yaranatelefonye. Umubosi bwite niwe yitelefone iyo umukozi wanyu ndamurungise acararungika n'ifoto. Murakoze. Igituma ndakubajije gutyo urakizi nuko nubwo utakivuze Mariamo igituma waje ko mwamukurikiranye Mariamo yoba yatakaye mvuge nkoresha imvugo ivuga gute yoba yaburiwe irengero kuva uwo munsi mumubonye mu modoka kubera ko umubose wiwe hari impamvu yari itumye amubarungikira. Iyo mpamvu ntibayivuze. Mbona kuvuga iyo impamvu yatangwe kuvuga nuko yavuze yuko ngo yoba wagwaye mu mutwe. Ego mugabo ujya mwene wabo twe twaramubajije mentwa tumubaza ati none we mwene wanyu ko mwaganiriye wabona ari umuntu yagize trouble mentale? Arambye atishwi ni muzima. Baturungikiye video ziriho yicaye yini naye ariko arakubitagura telefone. Turazifise yicaye yini nayo ariko arakubitagura telefone. Niho twamubaza ati none wewe muri iki gihe mwavuganye mukoresheje inimero ya boss wiwe, umubosi we yaragerageje kuraba telefone yiwe? Uyu mwene wabo yatubwiye ati telefone yiwe umubosi yarayikoze ko abona screen yameze nk'iyibroka ukuntu. Rero kamera nk'ugira gute gato umuntu yariko arampamagara numva yasa ngo n'umuntu babonye telefone yiwe screen yononekaye. Rero ngo yame kubitagura kugira ngo arabe yuko yobona kuntuzenya kuri ekra. Naragerageje kumubaza mwene wabo ndamaze ati none mukivugana wabona yuko ari umuntu ko umuntu yagize trouble mentale arashobora kuba yicaye cyangwa muri ko muravugana ukamenga ubwenge bwagiye akibagira n'ibintu mwa muri ko muravugana. Eske byo woba baranamubajije? Arambwira ati wanashima yarambwiye yuko afise amahera 100 y'amareyale ngo harimo ngo namba ari 5 hari mwangahe ibintu nk'uko. Okay, none kuvuze ko yavuze ko agiye mu nzu iwe ya nyuma ibyo bisigura iki? No kuri iryo jambo je ntaryonze kubera ko naribwiwe na n'umugabo wiwe. Hari n'abandi numvise babivuga nkuko nyine mubivuze ariko burya beshi icyo bahuriza ko nuko yaragwaye mu mutwe yari yagwaye kandi ngo inyanduruko nawe nyine yari afise ibibazo by'uko yakoreshejwe cyane nkuko babivuze babiciyemo ko yagize ibibazo byo gukoreshwa mu nzu nyinshi zirenga imwe kuko mw'ijya nkuru twashize hanze mwanumvise ko arabatanga ubuhamya bavuga ati n'abakozi n'abana ba bose wiwe baramutora bakaja kumukoresha mu zindi nzu z'abana b'abagenzi babo agakora mu nzu nyinshi. Kino cyo numvise ko namwe mugifise ko akantu mukiziko ati rero ntawuzi ko yagize nyine haba aturubura kubera ibyo bibazo canke ari bimwe nyine bishikira ari we wese. Ariko inshuti zanje nubwo biciye bicika mu by'ukuri tutarangije neza ikiganiro nk'uko nariko ndaganira n'uyu umwe mu bakora mw'iyi
agence ya Ardawish. Mwavyumvise twari tugeze kwibi bivugwa ku bijanye n'uyu mupfasoni Bivugire Mariamu, bivugwa yuko yagwaye mu mutwe, hanyuma gushika uyu munsi iyi mwiyi company ntibaza hari, baheruka yurira imodoka yerekeza kuri ofisi. Umubose wiwe akavuga yuko yamurihiye imodoka ngo imujane gushika kuri ofisi. Hariho n'ifoto bamufoto ari mu modoka, ariko ko bavuga ko yari yaturubuye mu mutwe ntibigeze bamubona ashika. Bafise amakenga rero, hari abavuga yuko yishwe, hari abavuga yuko yanyurujwe. Mu by'ukuri hano nta vyemezo dufise, ariko hariho telefone ngo bakoresheje mu gutelefona hariya ku biro. Hari na telefone umugore nyene Mariamu yakoresheje telefona mwene wabo asanzwe ari hariya nyene muri Arabia Saudite. Iyi telefone ngo ni y'umupolisi. Murumva ko hariho trace iboneka bashobora kurondera kugira ngo bamenye ahari. Twebwe rero ico dusaba nuko iyi office nyene ariyo gira ingufu kugira ngo aboneke, kuko atariyo igerageje gukurikirana aho yaciye naho ageze, nta wundi muntu bishobora. Nta muntu abwira umuntu mu Burundi ngo gukurikirana umuntu muri Arabia Saudite, namwe murabyumva ko bidashoboka. Rero turongeye kwinginga bano, mwumvise ko yasobanuye byinshi pe mu kiganiro ca mbere. Yavuze neza ukuntu babayeho, ukuntu babanye n'abakozi, amasezerano bahana n'ababaza kubasaba abakozi, yabisobanuye neza. Bino rero je sinotinya kuvuga ko vyuzuzanya n'ivyo twariko turavuga. Turabashimiye cyane gose, mbere ndashimiye aba baje ngaha gutanga umuco, kandi ndazi muri mwebwe mudukurikiye ntimuzi ico mwungutse. Nabogira ibibazo namwe murazoza mu bitubaze canke tugira ikiganiro, tuzoza turabigorera no kuri n'ubumwanya tugora, tuze tuganira ibintu nk'ibi. Hariho abantu bakeneye kumenya uburyo babana n'abajya barabo kuko baragoye. Hari abatazi amategeko, batazi ukuntu babana n'abajya abantu. Hari n'ababatinya cyane birenze uko babwirizwa kubikora. Nubu hari abo bariko barambwira ko batarahembwa kandi mu by'ukuri batariko barafashwa. Ibi byose rero nibaza ko nagenda bisaba uno mutumire wacu yuko bubwira abakozi babo bakitaho cyane bano bariko barakora. So murakoze rero, ndabashimiye, muhezagirwe cyane. Muhezagirwe cyane, turaza gusubira kumbure mu kindi kiganiro nza kubatunganiriza hanyuma. Jewe nitwa Daniel Mugisha, kuri isheni nyene Daniel Mugisha, ariko kandi hariho n'ibiganiro dutanga kuri isheni bita Urugendo News canke yindi isheni bita Senere Nyankamugayo, naho nyine twacisha ibiganiro bitandukanye, kumbure bitandukanye n'ibivyo ngaha. Hano twaganirira ibijanye n'ubuzima bwa misi yose, kumbure hariya naho hari ibindi vya politike. Murumva yuko rero hari abakunda ibi na biriya. Nimba ukunda ibiganiro vya politike dushikiriza, genda kuri isheni bita Urugendo News urabisangaho, canke ugende kuri isheni bita Senere Nyankamugayo, naho nyene urabisangaho. Imana mu ijuru yahezagire, murakoze. Ndabutse WhatsApp yanje ni +358 46 58 314, guteranya amajana 358 46 58 31 amajana 314. Bye.